Gasandura nano masho yacu kweli ntacabaye. Je ndabona kweli ni meza kweli. Bari bagerageje. Mana we ziduha akavura. Gahaga naho tuvomera burya imvura nayo. Imvura nayo iza itabira hose tweko tuvomera ku burya imvura niyo usanga ifise ingufu gusumba ya tuvomerera. Nari mu gufundika. Hey. Gasto. Ndonya. Ewo honyore. Musengeza naramweruka kera kweli. Amahoro neza. Bisawa Gasto. Nganda gushaka. None ukume ngumerewe nabi. Reka nisharaje. Ugiye. Wicaye mu byondo. Nana kimwe. Namakinone kume ngo urameze nabi. Yanse. Hasi bikigamo kamusengeza na wawe. Aha akuvejo mwijoro ikintu kiraza kikadoka. Kikachochogera kikabanuka. Kikogera kikadoka. Kikogera kikabanuka. Amahoro fisiki. None waragiye kwa muganga tu. Kwa muganga. Gaje ntago numva. Oya reka nakushobora kumva. Waragiye kwa muganga none? Kwa muganga. Nabuze utubera. Urumva rero. Reka naye kukwicisha amajambo. Buke nwaruke kumbaza amahera nyene. Emwe nawe wabirose. Genda rero hajya kuri botike yiwanje. Ubwira urya mukozi cyana mubwira ushika caguha. Kugira unyaraga uje kwa muganga kandi uze kumbarira kuzoba warose imiti. Mubwira mena gatumbura. Ego nta kibazo. Nta kibazo. Genda asha uze kugaruka uvuye kwa muganga. None urishika nayo gagaza. Ego. Genda rero genda. Ushuje kwa muganga. Ego cajayo. Ego. Barari kumuherekeza aba. Oya rakwara nk'umugabo. Hinga manze mbagare gatoyi. Kambagare gatoyi. Arakwara nk'umugabo ngira aragenda. Ubuzima bwe kwivuza naje. Musaza nje nawe ndazi nawe nyene ubu ko abana batanguye kwishure ari mu kibazo cy'amahera. Mugabo ntacyo umusengezana. Kibazo nibyo iwacu. Sandu shireko nke intunturi iho bituri. Regufumbiye kose. Achasha bisaba ko gira duke kandi uregereza kugira ngo imvura iguye ikimanukana iyi ntabire tuba twashizeko. Ntabara nawe uriko urabitora nko ku mwaka udacambe mu yindi minsi zokora mu murima wawe cya kibare nakuha. Gato Garini. Sa. Rankoreye. None Gato. Ni murahetse. Mugabo nawe none ubunyene akanyugiye. Barakuvuye uragaruza. Oya ndanyarukije pe. Warose imiti. Abaraho. Nibazi gute zisura kwishira hasi yaje kwikigoti. None Gato. Iyi ni imiti baguhaye. Uraza. Abaraho nibazi gutevya. Bananteye n'urushinge ngaho. Aha none washiwe imiti. Nashimira yashambira yanteye urushinge. Chambira mire aha ngo tuzaramira ngo bine sinzi navyibaga impa bavyanditseko. Navyanditseko. Wa muntu. None Gato zanikaye wivurije ko turara. Ikaye? Ego. Amahera ari guca menshi candabihera. None iyi miti umuka gato wose. Mana ya. Erega. Wikuye. Erega sinagiye hajyanye kwivuro ritoye. None uvuye. Wagiye kuri hospital? Oya. None wagiye. Hamwe hajya hafi kuri farumasi. Kuri farumasi. Ugamuganga kuri farumasi. None kuri wari watwaye ikayo kwa muganga aho usanga utagiye kwivuza kwa muganga. Basi. Kuno vyagenda. Jewe naravye bazi yuko kwivuro ritoye. Ivyawe numva vyo kumviza abarambi. Have mbisana icere kumesa ndamasa nabone ariko ndakora. Basi. Ego. Iri zuba naryo kanaje.
kwivuriro rijya ritoye nahaciye ururongo kuva ana hajya winjirana gushika hajya bandikira abo ngo nabarindire gutora inimero urundi rurongo kuva hirya gushika hajya kwa muganga nabatoye inimero barindire kwivura none banza urindire yego bandanga twumve tugomba mbwira ca ndaharura ngo bakaca bavuga ngo mitiwere ngo samples nawe urazi tumaze amezi ashika kuri 4 tuguma tugenda urazi kariwe dufise mu muryango yifise twaragutumye ngo dushikire imbere utubarize akamitiwere ndacarondeza gasto n'ubu ndacarondeza none gasha mu mezi 4 yose iyo ramitiwere niyo yatumye utagenda kwivuriro ngo bakuvure none gashaho asampusa none gasto uwo muntu ko umvuye kuye kuri farumasi uwo mukagato w'ibinini byose mbona reka ko bifata nabi ntibivuga oya ntacyo fata nabi mbona iyi karato yuzuye none uwo muganga yagupimye ubushuhe nzomira rimwe numvise meze neza ndabiti byose none yagupimye ubushuhe ingene uri kurabifata nabi ubushuhe aho ngiri kurabishira mu none reka sinshushe yagupimye ibiro yankoze ko nkuko yagupimye ibiro yambajije nakekiranije ibyo mfise none gasto aho ntubona ko ushobora kwitera ingorane iyo miti urazi iminsi imaze musengezana wanje oya kweri jewe musaza wanje no kumusubirako ibi bintu ntivyumvikana aba bantu bo kuri farumasi honyene arira ko imiti yiwe isohoze wategereza kuja kuri farumasi ari ukuvuye kwa muganga uravyumva muganga akaba yakwandikiye umuti cyangwa kaja kuri hopitale bakaguha ordonnance akaba yakwandikiye imiti hama gacu genda rero kuri farumasi ujya wo kuri farumasi akaguha imiti muganga yakwandikiye urashobora gutora iyo miti ugaca usanga utoye imiti izokugirira ingorane we ngo uzopfa kumira ngo ntuzi n'ivyari nta nuko wabonye n'ingene ho nzoyifata urumva ko ayo makosa waciyemo rwaruntu none rwahagaze rumo rwariko rurakurya mu rubavu rukunda kumfata yo uraruvyuye urumva gase kandi wowe umeze nk'aba bagore usanga bafise umwana akabona aramushuye ko mujura gacagenda kumubanyi ngo nta paracetamol wasigaje nabijya bintu nukubihagurukira umwana gwa mujana kwa muganga ndazi wewe naho uzozana umugore uzosanga ari kubigenjeje wowe ugenda kuri farumasi utagiye kwa muganga nukubisubirako ubwe na papa we nzomushikira ndabimubwiye ntivyumvikana gusa reka ndindire basi ndabe yuko ibi biza kubiza oya niki kibazo cha mitiwere ego ndazi ko ari kibazo kimaze igihe turondera mitiwere tutazironka mugaho nubwo biruhuko wari kuja kwa muganga amahera nayaronde wakaronka umuntu aguma ari umuntu amahera n'amahera nayahera uravyumva gaso nayahera amahera tworondeye nayandi mugabo urashobora kuja kuri farumasi ugaca usanga uduteye izindi ngorane gusumba izo wari ufise nibaza ko wavyumvise yego ndavyumva n'ubundi jewe simpejeje urasubira uje kwa muganga bagupime wasanga ugwaye nk'amahahana wasanga ugwaye nk'igitiko kuri farumasi barafise ibipimiro barafise radio kugira ngo ugende bagupime kwiradi reka basi nzozinduke ejo jewe uzotuma umpitana amahera ndayisinge je nzoyariha yose ni nkuko kandi jewe kukungene ndabibonye wewe bigushikiye ndateye akamo n'abandi bantu bose bameze nka wewe ntibaze baraja kugura imiti kuri farumasi batabanje kuja kwa muganga ngo umuganga bandikira imiti bivanye n'ingwara abonye bagwaye naye ahandi uzosanga turiko turica amagara yacu bariko barica amagara yabo amagara ubuzima bw'abana babo usange barabwice kandi ari bo bugaruye leta nayo turayisaba ko yokora ibishoboka byose ikaronka amamitiwere amakamu kugira bene igihugu baze kwivuza bitagoranye bareke kuza barirwa ku mafarumasi ngo bagiye ngo kwiyorohereza ikora ibishoboka byose iduha amamitiwere iyashire ku mavuriro mato hama bene igihugu bivuze bitagoranye abantu nabo bafise amafarumasi badandaza imiti nuko boreka kuza baratanga imiti ku mugwayi mu gihe umugwayi bashikiriye niba murungike kwa muganga hama umugwayi abazanira muganga yamwandikiye imiti hama babona imiti bategeza guha umugwayi
ntibihutire gusohora imiti yabo nk'uko umengo bari barabuze aho bayijyana. ndavye iyi mikama ampaye Raba nawe aha no kugira iyi miti yabo isohoke atanampinga kuko naho ugenda ngo mpideni ntibari kwima kuko baba bashaka imiti yabo isohoka. sha Nabo nyene nibisubire ko bamenye yuko amagara y'abantu aseseka ntayo ntibayo. senge ndanyuzwe Nivyo. kandi nuko ngwaye nahera ku muhana wa mbere gushika ku wa nyuma ndabatera kamwe Ego. nyimba umuntu wese agwaye yumva amerewe nabi nuko yoshika kwa muganga bakamupima. Ego. nanje nitwa twavuganye ngejo Ego. ivyejo ndabivuyemo Chanda kujana. niyi miti Chanda kujana yaguzwa amahera nta nsubira kumira amahera ararondwa karonka mugaba amagara araseseka ntibayo. reka nsubire nandare Oya reka ndakwandaza ahubwo musengeza nawe ndakujane kwa ndakujane. iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.